Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Kaze kuri televiziyo yanyu. Haraciye indwi zibiri abayoboke b'idini rya Islam batanguye igihe ceranda ciramazani, ukwezi kweranda kw'amapfungo. Uyu munsi Axia Vibes TV yabazaniye umutumire yaronse akaryo ko kuba mu bihugu bigwiriyemwo bene wacu bayoboka idini rya Islam. Karibu Pati, reka mubanze mwidondore abakunzi ba Axia Vibes TV. Ndabaramukije cyane, ariko imbere yuko nidondora nagire mbanze nshimire abakunzi ba Axia Vibes TV, ariko imbere ya byose nshimire Patiri Inyase we yantumiye ngo nze nganire n'abakunzi ba Axia Vibes TV. Yego ndabipfuriza imigisha n'imihezagiro no kugira ibihe vyiza vy'ikarema, eka n'ibihe vyiza vy'igihe c'Ramadani ku basanzwe arabemera bo mw'idini rya Islam. Hanyuma nkaba ndi Patiri Mpawenayo Donatien, nkaba ndi mu muryango w'abamisiyonari ba Afrika, nkaba mvuka muri paroisse Mutumba, diocese nkuru ya Bujumbura. Yego nkaba ubu ndiko niga i Roma, aho naje abakuru bandungitse kubandanya ivyigwa mu bijanye na Islamologie na dialogue interreligieux, ariko imbere yaho babanje kundungika inyuma yaho natiriwe mu 2019, baciye bandungika muri Egypte ndahamara imyaka 2, hanyuma mvuye aho nja kurangura ubutumwa muri Tunisie, naho nahamaze imyaka 3, nuko ubu rero nkaba ndi ngaha i Roma. Patiri Donasiano, umusaserdoti w'umurundi, akukira kiliziya katolika, akaba ari mu muryango w'abapatiri b'abamisiyonari ba Afrika. Niteka kukwakira kuri Axia Vibes TV. Mu gutangura Pati, ndakwibarize, mbega hamwe umuntu yovuga ati ubutumwa bwo gufasha abakristu kuba mu bibanza bigwiriyemwo bene wacu b'abayisilamu, ubutumwa bwo gufasha bene wacu b'abayisilamu gutegera ukwemera kw'abakristu, hamwe umuntu avuze ko ubu butumwa bushingiye ku karangamutima k'uyu muryango w'abapatiri b'abamisiyonari ba Afrika, ubwo yoba ari kure y'ukuri? Oya, habanamba ntiyoba agiye kure y'ukuri, kuko akarangamutima k'umuryango w'abamisiyonari ba Afrika, bimwe mu bikaranga harimwo ukuganira canke ukubana, ukumenya kubana n'abantu bemera Imana bari mw'idini ry'abayisilamu. Ivyo navyo nogira nti tubizi kuko umuryango wo nyene watangujwe n'umukardinale yitwa Lavigérie Charles, akaba yawutangurije mu gihugu ca Algeria mu mwaka w'1868, aho umwaka umwe gusa inyuma yaho yaciye atanguza n'ababikira ba Mugabekazi wa Afrika, abo no kwita abashiki bacu, nabo yabatanguje mu 1869, kugira ngo kumwe n'ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza n'ubwo butumwa bwo kubana, kumenya kubana, kuganiriza abantu Imana yaremye, mugabo
bayirondera baciye mu idini rya isilamu navyo bibe mu byo turangura. Yego ni ukuri nogira nti mwabitoye, mwabivuze neza, birimwo mu karangamutima k'umuryango nsanzwe ndimwo, umuryango w'abamisiyonari ba Afurika, vyo kubana no kuganira no gutahurana n'abavukanyi bo mu idini rya isilamu. Murakoze cyane Patiri Donasiano ku ibi byiyumviro by'inkoramutima muriko muratuyagira, bidufasha kubandanya muri iyi ntumbero twihaye kuri Axiya Vibes TV yo kubiba akabuto k'iteka mu muntu, kandi tukumva ko umuhamagaro wo gukuzanya mu iteka ari magiriranire. Tugaruke ku kiyago cacu Pati, ukwezi kweranda kw'amapfungo muri bene wacu, kuri bene wacu baba musulman, mbega kurangwa niki kuri mwebwe mwaranguriye ubutumwa muri bimwe mu bihugu byo muri Afrika y'uburaruko bigwiriyemwo abayoboke ba Islamu? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Ukwezi kw'amapfungo y'iramazani ni ukwezi guhambaye cyane ku bavukanyi bacu bo mu idini rya isilamu. Ni ukwezi kweranda, ukwezi bagerageza kwipfunga, bakabikora mu kwisonzesha, mu kutagira icyo bafunguye kuva izuba rigiseruka kugeza aho riba rirenze. Ni naco kimenyetso kiboneka tubona cyane. Ivyo navyo barabikora mu buryo bwo kwiyegereza Imana, ariko si ivyo gusa. Ni ukwezi rero bashira imbere igisabisho gihambaye, aho usanga bitaho cyane kuja gusenga. Dusanzwe tuzi ko bafise ibisabisho inshuro zitanukira ku munsi. Ni ukwezi rero bagerageza kuvyubahiriza kugira ngo ubunywanyi bwabo n'Imana bubandanye busasagara. Ni ukwezi kandi rero bahamagariwe gusoma cyane ijambo ry'Imana riri mu gitabu, nogira nti igitabu Imana yarungikanye umuhanuzi wabo, igitabu kizwi Quran. Ico gitabu kigizwe n'ibice 114 bigabuyemwo mu duce 30, ku buryo uwemera ashobora gusoma iryo jambo ry'Imana, agasoma agace kamwe ku munsi ku buryo ukwezi kweranda kuzorangira yamaze kuheza gusoma ijambo ry'Imana ryose. Ni ukwezi rero bagerageza gusoma ijambo ry'Imana, ubundi buryo bwo kukuza ubucuti baba bafitaniye n'Imana. Icya gatatu, uko kwezi kiranga uko kwezi kubemera bo mu idini rya isilamu, ni ukwezi ko kugerageza gufatana mu nda n'abavukanyi, gufatana mu nda n'abandi bemera, kuko ni ukwezi usanga basangirira hamwe, ufise utwo afungura agafasha mugenzi we adafise. Ni ukwezi usanga n'imiryango isubira kugira ubunwanyi buhambaye cyane, kuko uwo mwanya wo gusubira gufungura bari bamaze umunsi wose bipfunze, ni umwanya umuryango usubira ukagaruka hamwe. Ni ukwezi rero kusubiza hamwe ubwo rukundo mu muryango. Ni ukwezi kukuza ukwemera kwabo bemera mu idini rya isilamu, kubashira hamwe n'Imana. Ni ukwezi kandi bagerageza kugabanya ivyo vyose vyoza bibakura mu bucuti n'Imana yabo.
yego nuko rero numva ivyo byose babikora kugira ngo uko kwemera kwabo gutume bagira ubucuti ubunwanyi bukomeye n'Imana, Imana yo muremyi wa byose. abaduhambije ubunyene ntimwihenze muri kuri Axia Vibes TV. Ukwemera kubyara ubuzima. Umutumire wacu ni Patiri Donasiano, umusaseredoti w'umuryango w'abapatiri b'abamisiyonari ba Afrika. Pati, kuri uno mwaramo uheze narabonye sinabonye narasomye ndabona ku isanamu aba musulman n'abakristu bakoranira hamwe hajya ku mugoroba baba basozera umunsi babiriwe bipfunze barasangira ni mu gihugu ca Burkina Faso, ikimenyetso c'imigenderanire myiza hagati y'iyo migwi ibiri y'abemera. Dusanzwe tuzi ko muri ico gice c'uburengero bwa Afrika abakristu n'abamusulman bunze ubumwe bahana abageni bamaranira imanza ngo ni ibintu bisa n'ibyinjiye mu mico gusumbya kumbure iwacu aho biguma ari ibintu turaba nk'ibidasanzwe. None Gapati, wodufasha kumenya ibintu bigize ikarema n'iramazani bishobora gufasha mu gukomeza umubano w'iteka hagati y'abakristu n'abamusulman, cyane cyane mu bice by'isi usanga badahana iteka nk'uko bibereye bigakwa kuja no mu migere. Murakoze cyane Pati kuri ako karorero keza mutanze. Koko nk'uko mubivuze mu gihugu ca Burkina Faso hoho turabona ako karorero ku buryo usanga mu muryango umwe canke ababanyi bemera mu madini atandukanye, bamwe ari abakristu ari abandi ari abamusulman, ariko ugasanga babanye neza cyane. Ni akarorero keza, ni n'ikimenyetso c'uko bikunda ko naho tuba tutemera kumwe ariko usanga dusangiye inyifato, dusanga hari ibintu byinshi duhurirako. Kimwe cyo nohera ko nogira nti nuko baba abakristu baba abamusulman turafise ico gihe gihambaye mu madini yacu. Abakristu turafise ikarema, abamusulman barafise ico gihe cy'amapfungo bita iramadani. Ivyo rero vyerekana ko turafise ikiringo mu mwaka kidufasha kugerageza kwiyegereza Imana yo yaturemye. Ivyo biringo bibiri rero birangwa n'ibintu bimwe, haba ku bakristu haba no ku bamusulman, ari vyo dutuma dufashanya, vyo dutuma dufatana mu nda. Ivyo navyo novuga nti ni ibiringo biduhamagarira gushiramwo inguvu kurusha uko twahora igisabisho, kugerageza kurondera ubucuti n'Imana dukoresheje igisabisho. Nk'abakristo turahamagariwe gukunda gusenga, turahamagariwe kugerageza kunga ubucuti n'Imana mu gusoma ijambo ry'Imana. Ego n'abavukanyi bacu b'abayisilamu nabo nuko bahamagarirwa gusenga no gukunda gusoma ijambo ry'Imana. Turahamagariwe kwisonzesha muri ivyo biringo. Nk'abakristo dutegerezwa kwisonzesha kugira ngo twiyibutse yuko Imana idukunda, yababaye, Yezu Kristo yababaye kugira ngo adukize, maze kandi tugire ubucuti, twiyibutse ko hariho abavukanyi bashonje, bababaye, badafise byose. Tugerageza kwiyima nk'abakristo kugira ngo tugire ubwo bunwanyi n'abavukanyi atacu bafise, ariko kandi bidufashe gukura muri urwo rukundo dufitaniye n'Imana. Yego n'abavukanyi bacu b'abayisilamu nabo barafise ico kintu cyo kwisonzesha
yego nabo nyene kandi babigira muri iyo ntumbero yo kugerageza gukuza ubunywanyi bwabo n'Imana. Icya gatatu numva coduhuza nuko gusabikanya n'abavukanyi, gusabikanya n'abadafise, haba abakristo haba abamizima, twese turahamagariwe gusabikanya na mwene wacu n'umuvukanyi ataco afise canke afise bike kuturusha. Yego ivyo bike n'ibindi vyinshi ndumva ari vyo twofatirako cane kugira ngo bidufashe kunga ubumwe, kwibuka ko twese turi abana b'Imana, twese turi mu rugendo turondera ijuru, maze rero bidufashe kugira ubunywanyi hagati yacu. Urakoze cyane Pati Donatien kuba mwashimye kuduha aka kanya kuri Action Vibes TV, iteka ryacu twese, ukwemera kuvyara ubuzima. Pati, mugende mugize ico mushikirije imbere yuko dusozera, ico mushikirije abakristu n'abamizulma muri kino gihe ceranda c'ikarema n'iramazani, aho bempi abamizulma n'abakristu bagerageza kuba mw'ishaka ry'Imana mu gukunda. Iryo jambo gukunda turarisanga cyane mu mvugo no mu myemerere y'abakristu no mu gukora ibikorwa by'ikigongwe. Iryo jambo ikigongwe iragaruka cyane mu kwemera kwa bene wacu b'abamizulma. Muce munatumirira abazobumviriza bakababona hano kuri Action Vibes TV, mubatumire guhurumbira iyi televiziyo ikorera ku muhora wa YouTube, ibiba iteka mu bantu yishimikije ukwemera kuvyara ubuzima. Yego murakoze cyane. Abavukanyi babandanya berekana basasagaza urukundo muri iki gihe cy'ikarema, n'abavukanyi babandanya basasagaza imbabazi n'ikigongwe muri iki gihe cy'amafungo y'ukwezi kweranda kuri Ramadan. Nogira nti ndabateye intege kandi ndabasabira ngo Imana ibandanye ibahezagira kugira ngo igihe cyose muzorangiza iki kiringo muze muronke ibyiza biva ku Mana, muze muronke inema Imana yabateguriye, kandi ubwo bunywanyi n'ubucuti mufitanye n'Imana buze bukure, muze mubandanye mutera imbere, muhimbagwa mwumva koko muri abana b'Imana, musasagaza ayo mahoro, urukundo, eka n'ibyiza biva ku Mana. Hanyuma ndashimiye cyane rero n'abo bantu bose bakurikirana ibiganiro vya Action Vibes TV. Muri abantu beza cyane, muri ntore, mubandanye mushishikara guhamagarira abavukanyi, abagenzi, eka inshuti baze barabe ibiganiro, bandike ivyifuzo, bandike muri commentaire, munabihanahane kugira ngo ibi biyago, iki kiyago ciza, iyi televiziyo ifashe benshi. Imana rero ibahezagire, mubandanye namwe bwe nyene mubandanye mushigikira Action Vibes TV, mubandanye mutegwa iteka cyane, muronka ibyiza n'imihezagiro. Ego Pati, mu gusozera agashingura cumu, mu gusozera nce ndabarekura mugende, ndazi ko udukogwa ari twinshi kuri profile yanyu. Nasomyeho yaso afakabika Yezu ndakwizigiye, igisabisho dukoresha cyane mu muryango w'abakristu. Nibaza ko
ngira mwogire ico mutubwiye kuri iyo ngabirano ndoramana vertu theologale y'ukwizigira haba mu bamizuruma haba mu bakristu na cane cane muri uyu mwaka wa yubile aho tubandanya dusenga tuvuga tuti umwizero mutetereza. Murakoze cyane. Nogira nti koko umwizero ntutetereza. Yego ariho mubona ayo majambo rero ndayagumiza kuri profile yanje. Nogira nti n'amajambo namenye igihe mpura ubwa mbere n'umugwi Yezu Munyakigongwe, aho ayo majambo yanshitse ku mutima agira ati Yezu ndakwizigiye, kandi n'umugwi wanyigishije gutahura ko Imana Yezu atugira ikigongwe na cane cane kubwo kubabara kwiwe, yama atugira ikigongwe kandi yama adufata ukuboko. Rero iyo umuntu amwizigiye ico kigongwe c'Imana arakironka. Murakoze cyane, ahubwo mumfashije kubibona muri iyo ntumbero muri ubwo bundi buryo ko bisangiye n'ukwemera kw'abavukanyi bacu b'abayisilamu. Nogira nti sinarebwa bibone gutyo. Murakoze rero, kanatsinda n'ivyo kuko nabo mu kwemera kwabo ikigongwe c'Imana baragishira imbere. Uravye n'igitabu ceranda cabo Quran, igice cyose gitangurwa n'ijambo rigira riti Bismillahirrahmanirrahim, aho bisigura biti kw'izina ry'Imana, Imana Munyakigongwe, Imana Nyen'ikigongwe. Birahimbaye cyane ko tubihuriza koko tuzi ko Imana ari Munyakigongwe, ko Imana ariyo Nyen'ikigongwe, yama rero itwakiriza yompi muri ico kigongwe cyayo. Reka dusabe rero Imana muri iyi minsi y'ikarema ngo idufashe, eka no muri iyi minsi y'amafungo y'abavukanyi bacu b'abayisilamu ngo idufashe twakire, duhurumbire ico kigongwe, tunakironke, kitubere agakoni k'urugendo kugira ngo tubandanye tuyirinahaza imisi yose. Bakunzi ba Action Vibes TV, murabagenzi b'ukuri kubera mudahengeshanya kudutera intege. Mwakoze gukurikirana kino kiganiro. Ihangiro ryacu nuko tworushanya mu guhana iteka. Ntamvo nimwe ushobora, wewe uri kuraturaba utwumviriza, ntamvo nimwe ushobora kuronka ngo usigure igituma wo kwaka iteka uwundi. Kuwemera hoho nta nisiguro nimwe. Ukwezi kweranda kw'iramazani kuri mwebwe bavukanyi b'abamizuruma aho muri hose, n'urugendo rweranda rw'ikarema kuri mwebwe abakristu bose mu kukira Eklezia Katolika aho muri. Mwebwe bantu mwese b'Imana, bemera n'abatemera, turushanye mu guhana iteka. Rero mwibuke mwese gufyonda kuri sabone, mubabanywanyi, mulayikinge, mukomentinge kandi musharinge. Yari Patiri Nyasa kubwa Action Vibes TV, nari nakiriye Patiri Donasiano, umutumira akaba n'umuhinga mu bijanye n'imico n'ukwemera mw'idini rya Islam. Naho mu kindi kiganiro, Imana ibahezagire mwese, Data, Mwana na Mutima Mweranda. Bye bye.